Mukunzimana Melodie. Twe turi mw'ishirahamwe mugabo koperative kubera batarayandikisha muri komini muga turi mw'ishirahamwe. Akarusho je maze kubona ngaha n'ivyo maze kubona kuri ibi bintu twabitanguye mu mwaka uheze. Mugani turiko turabikora tubikora mugani bitagenda neza ku buryo bw'ubukene muhira aho tubaye twebwe tubayeho murazi ubwoko bw'iwacu abatwa ntacyo dufise twishoboje. Ibi naho turiko turabikora ego turabona ko harimo ibintu by'akarusho kubera turiko turiga ubwenge tutahora tumenyereye gukora. Twebwe tubayeho mu muryango wacu benshi mbere baramaze bamwe bariko baravuyemo aha mw'ishirahamwe iwacu mugabo twege turicyaramirije turi abantu 15 bateramirije mw'ibi bikoresho. Urabona twebwe aha ukuntu biri twe turiko turakora dukorana umukanda w'inzara mu nda kuko nibyo twamaze gukora nta kintu na kimwe turagurisha tumaze gusohora. Twe irishirahamwe twatewe akamo na Mikoroba ifatanije na Senide baradufasha kugira ngo tuze kwiga izinyigisho zo ngaha. Twaragiye mu seminari Igitega turagenda turabyiga tumaze kubyiga bavuze ati ko mumaze kubyiga turamaze y'ukwezi kose turiko turabyiga tubona tumaze gukora amasafuriya ibikombe amasahani amabaze tumaze gukora na bijya by'amashurwe nyene dukoresha tubone turiko turajya ku mashini turiko turiga ubuhinga tutari tumenyereye. Urabona ubu turiko turabimenya neza turiko turakora no mu bindi bihe uzosanga turiko turigisha abandi mugabo badufashe mu mugongo bakaza baratwitaho bakadufasha kugira turonke igitunga umuryango. Abafasha bacu barabyifashe ngo none we umaze kumenya ukuntu umukenyezi wawe agiye kwiga ubumenyi nk'ubu urumva nabone bagize inguvu genda mwige hama nimwamenya ko tuzabashirikana barondera akazoza k'abana bacu nabo ntibakura. Nta n'umwe yamwankiye kuko tumaze kuba turiko turagenda kubyiga nabone byarabateye intege genda mwige. Tumaze gushikayo twarize tugaruke tumaze gushika aha baratuzanira izimashini turakora ubumenyi nabone baraza bararaba ati bwa bundi mwari kwiga ibintu bikomeye nimubandanye mukore hari igihe Imana yobikora mukazoronka namwe ikizobafasha mu yindi minsi mumajije nko kugira ntimumaze nko kuramura. Bimaze kugenda gutyo nka benshi baza nko kubiraba ngaha bavuga ati natwe yo byakunda mama aradusizemo kugira twige ubu buhinga. Icyo tuvuga ko no kubera umwana avuye nko ku ishuri nawe uri ngaha umaze gushika nko muhira umaze nk'igihe ukorera ngaha nko muhira ntatuheza ngo wiyunguruze uriko urakora kandi urabona tubikora ntiturashora n'umunsi n'umwe ngo turabe icyo dufasha mu miryango yacu. Abana bashika hari igihe bakabirira ko nawe uvuye ngaha hari igihe ushika unywa amazi ufise nk'umwana wose kose umwana honye nk'amasaha ageze ya saa sita ukongera kugaruka uko turuhuka saa sita gahindure tuba twagarutse kukazi. Icyo nobatera akamo nuko boza bagakora kuko ibi turiko turakora n'ubuhinga bwa none bugezweho nko mu yindi minsi uzosanga twiga ibintu byinshi bitandukanye kuko aha n'amasorori yo kuriyiramwo turashobora kuyakora nk'ibintu byinshi rwose biteye igomwe nko mu yindi minsi nk'abazoguma bavumereye baza kubikora uzosanga kumbe hariho akarusho tumaze kuronka ahantu natwe tubisohorera tukabisohora. Je nitwa Bahita Emmanuel nkaba sanzwe serukira bene data baba sangwa butaka keshi baze ku izina ry'abatwa mu aka karere k'intara ya Ruyigi. Nkaba biri mu basanzwe bakurikiranira hafi ibikorwa bikorerwa ngaha ndetse no mu bikorwa abapfasoni abapfasoni baje kubabwira ndetse nkaba sanzwe keshi na keshi nkunze kubikurikiranira hafi nkaza kuraba ibyo bariko barakora kugira mbone by'ukuri ibyo bagiye kwiga ko tubona ko bibafitiye akamaro imbere muri kazoza kuri bo
ndetse no ku muryango waho babaye. Ubukozi bwabo ndavye ivyo bize je ndabona baragerageza ahubwo kanini nuko je novuga yuko bokongereza ingufu n'umwete w'ivyo bakora bagakora vyinshi kugira ngo bashobore kuronka ndetse n'isoko, iyo soko bavuga bashobore kuba bokomanda kugira barondere iyo soko mugabo bakoze vyinshi bashobora gushobora cyane cyane bugiterambere riva mu maboko y'umuntu. Nico gituma mvuze ati kanini bokongeza umwete wo gukora bagakora vyinshi kuko bakoze vyinshi ntaco buza cyuko botera imbere kuko biratandukanye. Ndavye la difference iri hagati y'ivyo bahora bakora kubumba inaga niyo bakura ibumba curaba umwanya bakoresha mu kubumba inaga, umwanya bitwara n'umwanya bariko barakorera ngaha kuri izo mashini ivyo bashobora gukora. Ico usanga ivyo bakorera ngaha kuri izo mashini arivyo novuga ariko arivyo vyoba vyinshi gusumba uko iyo bariko arakora izirya naga zisanzwe. Je novuga yuko ari ubwenge buke kuko ni kujana n'ibihe kuko bavuga yuko umubanyi yateye imbere nawe ubuteye imbere. Mw'ico gihe simbona nk'umugabo yaba yiyumvira yuko umukenyezi wiwe yuko atoza ngaha kuza gukorera ngaha kuba ari kwihenda cane gose, ahubwo yomuha intege zo kuza gukora. Ego yomuha intege zo kuza gukora kugira nawe akore nyene abona yuko n'umugabo abishima kandi abigononokewe kandi avyumva. Vyoba vyiza cane kandi iryo bari iteka.